Reka nanone nongere mbifurize amahoro y'Imana mwese nshuti zacu mudukurikira umunsi ku wundi. Iyi ni Isoko Media, nguhaye ikaze mu mwanya w'amakuru agezweho hirya no hino ku isi. Njye muri kumwe ni Elisa Tuyishimire. Amakuru yacu rero agiye kwibanda ku ngingo zikurikira. Irani yarahiye ko nta litiro n'imwe y'ibitoro izigera yemera ko inyura mu muhora wa Hormuz. Naho mu Burundi Bunyoni yarekuwe nyuma y'imyaka hafi 3 mu munyururu. Trump yavuze ko umugwi w'umupira w'amaguru wa Irani uhawe ikaze mu gikombe c'isi. Ibi bikaba byatangajwe n'umukuru wa FIFA. Reka dutangire n'ingingo yacu ya mbere. Leta ya Irani yatangaje ko ingamba zayo z'ibitero byo kwihorera zarangiye nk'uko byavuzwe n'umwe mu bavugizi ba gisirikare mu itangazo. Uyu muvugizi witwa Ibrahim Zorvagar yavuze ko ubu ingamba zatera zizaba ari ugusubiza igitero ku kindi. Ntibirasobanuka neza niba Irani ihagaritse gutera ibihugu by'ibituranyi ikajya gusa isubiza igitero kiyigabweho nk'uko iyi nkuru yakiriwe henshi. Ibrahim yongeyeho ko Tehran ntizigera yemerera litiro n'imwe y'ibitoro guca mu muhora wa Hormuz ngo igere kuri Amerika, Isirayeli n'abafatanyabikorwa babo. Ati ubwato bwose buberekezaho tuzaba tubuhiga. Nimwitegure ko akagunguru kazagera ku madolari 200 kuko igiciro cy'ibitoro kigengwa n'amahoro mu karere mwahungabanyije, niko yongeyeho. Reka dukomeze n'ingingo yacu ya kabiri, aho mu Burundi Bunyoni yarekuwe nyuma y'imyaka hafi 3 mu munyururu. Guillaume Bunyoni yahoze ari umushikiranganji wa mbere w'u Burundi yarekuwe nyuma y'imyaka hafi 3 mu munyororo mu murwa mukuru Igitega. Umwe mu bantu ba hafi cyane mu muryango wa Bunyoni yemeje ko yarekuwe. Uyu Bunyoni yarekuranywe kandi n'abandi bantu 10 ku mpamvu z'uburwayi. Bunyoni yafunzwe yagirizwa ibyaha birimwo guhungabanya umutekano w'igihugu, guhungabanya ubutunzi bw'igihugu, gukoresha amangetengete agomba kugandagura umukuru w'igihugu, kuronka amatungo aciye mu nzira zitagororotse nk'ibiturire, gutunga ibigwanisho adafitiye uruhusha. Ibyaha wewe yagumye ahakana. Muri 2023 sentare mu Burundi yamuciriye umunyororo wo guherayo. Bunyoni arekuwe inyuma y'amezi havugwa yuko ubuzima bwe bwifashe nabi. Ingingo ya gatatu, Trump yavuze ko umugwi w'umupira w'amaguru wa Irani uhawe ikaze mu gikombe c'isi. Ibi bikaba byatangajwe n'umukuru wa FIFA. Donald Trump yavuze ko igihugu cya Irani gihawe ikaze muri Amerika ya ruguru mu gihe hariko haraba intambara iri mu buseruko bwo hagati, nk'uko bivugwa n'umukuru w'ishirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA, Gianni Infantino. Mu butumwa yacishije ku rubuga rwiwe rwa Instagram, uwo muyobozi wa FIFA yavuze ko yabonanye na Donald Trump, perezida wa Amerika, ku kiganiro baganiraga ku myiteguro y'iryo higanwa mu mpera z'uyu mwaka. Umugwi wa Irani ukaba umaze kuronka itike yo kuryitabira. Infantino yagize ati muri ivyo biganiro perezida Donald Trump yasubiyemwo ko umugwi wa Irani uhawe ikaze muri iryo higanwa muri Amerika. Ni mu gihe kwitabira kwa Irani kwari kwatangiye gukemangwa nyuma y'aho iyi ntambara itangiriye. Reka rero nkubwire yuko amakuru naguteguriye ageze ku musozo. Amakuru akaba yibanze ku ngingo zikurikira. Irani yarahiye ko nta litiro n'imwe y'ibitoro izemerera ko inyura mu muhora wa Hormuz. Mu Burundi Bunyoni yarekuwe nyuma y'imyaka hafi 3 mu munyororo.
Trump yavuze ko umugwi w'umupira w'amaguru wa Irani uhawe ikaze mu gikombe c'isi. Ndabashimiye cyane rero, amakuru yacu nakagaruka.